nuko ndabahaye kazi hano ku Mibereho TV. Turashima cyane ingene mufata akanya kanyu mukadukurikirana hano ku Mibereho TV, biratunezera cyane. Nuko uno munsi tugiye kwiga ku kintu cyo gukoresha umwanya. Mbega umwanya wawe ufise uwukoresha gute? Mu bisanzwe umwanya ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese, kuko ejo hahise harahise ntuzigera gusubira kubona umunsi umeze nk'uwejo hahise. Nuko umwanya wacu twige gukoresha umwanya wacu neza. Muri kino kiganiro tugiye kwerekana ibintu bitandukanye byo dufasha gukoresha umwanya wacu neza. Nuko abatarakora abonema nagira ndabasabe kugira ngo mufate kano kanya nyene mufyonde aho hepfo aho handitse abonema, mwibuke gufyonda no kugakengera kari hirya kugira ngo mubandanye mubona amavideo dusohora hano ku Mibereho TV. Ko ikintu ca mbere wotangura gukora kugira ngo ushobore gukoresha umwanya wawe neza, nuko ubanza ukisuzuma ukaraba mbega ikintu kikunda kuntwara umwanya munini ni ikihe. Abantu benshi usanga WhatsApp zibatwara canke Facebook, ugasanga amaze umwanya munini kuri telefone, ugasanga kenshi nta n'ikintu gihambaye ariko arakoraho, ugasanga internet iramutwaye umwanya wiwe. Rero canke ugasanga umuntu akunda kwiryamira, ugasanga uryamye umwanya munini bitari bikenewe ko uryama uwo mwanya. Mbega umwanya wawe ukoresha gute? Banza wisuzume. Hariho nabo usanga bakoresha umwanya neza, ariko twese kino kiganiro turagikeneye kugira ngo umwanya wacu twige ingene dushobora gukoresha umwanya wacu neza. Ikintu ca mbere ukora, banza wisuzume, ugire evaluation, urabe ingene ukoresha umwanya wawe. Ni wasanga umwanya wawe ukoresha nabi, ndagusabye kugira ngo ukurikirane neza kino kiganiro, ndizera neza ko hari ico kiza kugufasha. Ugasanga umwanya wawe ukoresha nabi, fata wandike ku rupapuro, wandike ikintu ushaka gushika ko mu buzima bwawe, kugira ngo uwo mwanya wahora ukoresha nabi uwushire kuri ico kintu wifuza gushikako. Nimba wifuza kwiga amashure menshi par exemple, ukaba incabwenge, uwo mwanya wahora ushira kuri internet ushire mu bitabo, usome cyane ibitabo. Ako n'akarorero ushoboye gutanga. Andika ku rupapuro umugambi wifuza gukora, kugira ngo misi yose uko bukeye uko bwije concentration yawe uyishire kuri uwo mugambi wifuza gushikako. Ikintu cya kabiri kidufasha canke cyo dufasha gukoresha umwanya wacu neza, nuko wotegekanya umwanya wawe neza, ico twokwita horaire. Ukagira horaire mu bisanzwe ku munsi ni byiza ko uba ufise programme y'ibintu ukora. Ntuvyuke mu gatondo ata programme ufise. Ni byiza ko uvyuka uvuga ati uno munsi ndifuza gushika kuri iki canke kiriya. Mwijoro raba uwandike ku rupapuro, nico gituma kwandika ni byiza cyane. Ukavuga ati ku munsi wejo nkeneye ko nzoba ndiko ndakora iki canke kiriya, nkeneye ko kino kintu kirangira. Ico kintu kizogufasha cyane. Kandi karoro notanga, urashobora kuvuga ati muri ino ndwi ndakeneye kuba maze guheza gusoma kino gitabo. Par exemple, ushobora kuba ufise nk'igitabo c'amapaje 120 mu ndwi, ukavuga ati ni vyiza ko kino gitabo noba ndagihejeje. Wobikora gute? Fata ku munsi usome amapaje 20, uyakuremo paje 20, uzosanga imisi ndwi edayo uzogiheza mu misi 6 uzoba wagihejeje. Menya ingene utegekanya umwanya wawe neza, canke ingene ugira organisation y'umwanya wawe neza. Ico kizogufasha cyane. Uko ikintu ca gatatu cyo dufasha gukoresha umwanya wacu neza, menya ko umwanya wawe ari uw'agaciro. Nababwiye nkitangura ko ejo harahise ntuzigera ubona uwundi mwanya umeze nk'uko ejo hari hameze. Rero Imana iguhaye
amahirwe yo kuba muzima. Koresha umwanya wawe neza, umenye ko umwanya wawe ari uw'agaciro. Ntiwemere ko hari ikintu kitagira ikimazi cyo gutwara umwanya wawe. Ntiwemere ko hari umuntu agutwara umwanya wawe. Koresha umwanya wawe neza. Ugasanga hariho abantu usanga akubwira, akagutelefona, akakubwira ati ndakeneye ko umperekeza gutembera, kandi nawe wakoze porogaramu yawe iga kuvuga oya. Umubwire ntibishoboka, ndafise ibyo nari nateguye gukora uno munsi. Abantu benshi baratinya kuvuga oya. Vuga oya, umubwire ati vraiment tuzogenda uwundi munsi, uyu mwanya nawuteguriye kino kintu. Nuko mwige kumenya ko umwanya wanyu ari uw'agaciro, muwukoreshe neza. Ndabashimiye cyane ingene mwafashe umwanya mu kuraba ino video. Mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu, na cyane cyane mufyondaho hepfo handitse subscribe canke s'abone ku bafise amatelefone yo mu Gifaransa. Nuko mubandanye mudukurikirana, mugire na commentaire, bishobotse partage video kugira ngo hagire uwundi muntu ishobora kugufasha. Nimba yagufashije, ni byiza ko ifasha uwundi muntu. Ndabashimiye cyane ingene mudukurikirana. Nuko Imana ibandanye ibazigamana cyane cyane muri bino bihe bitoroshe by'ikiza cya coronavirus. Mugaturizera neza ko Imana iri hejuru iratubona, izoturinda. Nuko mugire umunsi mwiza, murakoze cyane.